ndabaramutse bakunzi ba BTV Burundi nongera ndabaha nikaze mu mwanya w'amakuru mu Kirundi mu nkundire duhere kuri izi ngingo nkuru ziyagize mu nama yahuje abarongoye rusansuma nkuru y'umwaka wa 2022 hamwe n'abayobozi b'ibimenyesha makuru bakaba baganiriye ingene bazokwitwara muri rusansuma nayo ngo nta tegeko ryo gukwa rihari murantunga ngo hari gakwiye kwitwa agashimwe kubera umuntu aba yararezwe bikaba byavuzwe na Adolphe Ntibasharira umukurambere aya n'ayandi ni mukanya. Nama yahuje abarongoye rusansuma nkuru y'umwaka wa 2022 hamwe n'abayobozi b'ibimenyesha makuru bavuganye ibijanye ingingo ngenderwa ko bazogira ko muri rusansuma hamwe hatibagiwe n'ingene abamenyesha makuru bazokorana. Raymond Prosper niyo nkuru gushiraho amategeko ngenderwa ko azogenga abamenyesha makuru mu gihe ca rusansuma nkuru yo mwaka wa 2022 ni kimwe mu vyakoranije ikigo kijejwe gutegura rusansuma nkuru n'abayobozi b'ibimenyesha makuru nkuko bivugwa na Ndayishimiye Nicola arongoye ikigo kijejwe gutegura rusansuma nkuru. Duhejeje kubonana n'abatwara ibinyamakuru kwara kugira ubwa mbere twumve iyo rusansuma akamaro izomarira igihugu cacu na bene gihugu, hanyuma kwara kugira ngo turabe n'ivyo twofundika tuzokwisunga kugira ngo ibinyamakuru abamenyesha makuru badufashe. Iyo rusansuma nkuru y'uno mwaka ikaba ifise ico yisangije birimwo gukoresha ubuhinga bwa none no gusansuma ibijanye n'uburimyi. Iyo rusansuma ije rero ifise akabijya ubwa mbere novuga yuko izokoresha ubuhinga bwa none mu gutororokanya ivyo biharuro tuzoba dushaka. Ubugira kabiri azoba ari ubwa mbere duciye tuyikorana na rusansuma y'uburimyi n'ubworozi. Murumva yuko ivyo ntaho twari bwigere mu Burundi, kuva Burundi bubayeho ndi bwari bwigere bukora rusansuma y'uburimyi n'ubworozi, bwahora bukora amarusansuma y'abene gihugu n'uburaro. Ubwo rusansuma rukuru rwo muri mwaka wa 2022 rukaba rugize kane rwaheruka rukaba rwabaye mu mwaka wa 2008. Uyu wa gatatu niho hatangura inama izomara imisi ibiri ku mugwi w'igihugu ujeje gukurikirana ibimenyesha makuru n'abamenyesha makuru mu ntumbero yo kurabira hamwe ivyo baranguye mu mwaka wa 2021 n'2022. Arlette Mugisha. Iyo nama y'umugwi w'igihugu ujejwe gukurikirana abamenyesha makuru n'ibimenyesha makuru yatunganijwe mu ntumbero yo kurabira hamwe ibikorwa baranguye mu mwaka wa 2021 ushira ubw'ibihumbi 2022 nkuko vyashikirijwe na Vestine Nahimana arongoye uwo mugwi mu ijambo ryiwe ryo kugurira ivyo bikorwa ngo bararanguye ibitari bike. C'est d'ailleurs dans cette optique que l'univers médiatique burundais n'a cessé de s'agrandir. Gushika ubu ibinyamakuru vyariyongereye aho amaradiyo agera kuri 56, imbonesha kure 19, ibinyamakuru vyandika 126 n'ibigo vy'itangazamakuru 35, byose hamwe bikaba bingana 236 vyemerewe n'amategeko. Ariko naho biruko turacafise ibinyamakuru 60 vyasavye gukora ariko biriko birigwa bitaratora de dossiers en cours de traitement et qui attendent de réponse. Uwarongoye sense agasaba abarongoye ibinyamakuru kubandanya bakorana umwete kandi bakurikiza amategeko. Nous encourageons les investisseurs dans le secteur des médias et nous exhortons turatera intege imenyesha makuru tugahamagarira n'abirongoye gushira imbere gukora bisunze amategeko kandi baha ibikorwa vyiza bikwije ivyangombwa ababakurikira. Les besoins des consommateurs des produits médiatiques. Muri iyo nama izomara imisi ibiri bakazohigira n'ibikorwa bazorangura mu mwaka wa 2022
ushira 2023. Abakenyezi baracafise ibibanza bike mu bimenyesha makuru byashikirijwe na Alice Ndikubwayo igihe bariko barerekana icigwa bagize mu ntumbero yo kwerekana ikibanza umukenyezi afise mu bimenyesha makuru. Jules Verne Nakimana. Abakenyezi ntibaserukiwe bikwiye mu bimenyesha makuru zavugiwe mu ruganda rwatunganijwe n'ishirahamwe ry'abakenyezi b'abamenyesha makuru mu Burundi AFJO ariko bashikiriza icigwa bakoze mu ntumbero yo kwerekana ikibanza umukenyezi afise mu bimenyesha makuru. Alice Ndikubwayo umwe mu bakoze ico cigwa asaba baronka ibimenyesha makuru gushira mu ngiro ivyo biyemeje kuko ibitigiri by'abakenyezi bikiri hasi. Icigwa cyo kuraba ingene ibitigiri ubuserukizi bw'abakenyezi bwifashe mu bimenyesha makuru carakozwe ariko ico twabamenyesha nuko twasanze ivyo bitigiri bitifashe neza nkuko tuvyifuza kuko ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi riravuga yuko n'imiburiburi umukenyezi yoserukirwa ku bice 30% n'imiburiburi. Benshi rero bibaza yuko baca bafatira ku bice 30% ariko sivyo na gato, n'imiburiburi no kuvuga yuko ari kubirenza. Benshi mbere twasanze nico gitigiri bataragishikako, tukaba dusaba rero yuko abaserukira abatwara ivyo bimenyesha makuru bo kwikubita gashi igihe babishiraho hari ivyo biyemeje, tukaba tubisaba yuko bo bishira mu ngiro. Nayo abibaza ko abakenyezi batoshobora gufatikanya ivy'urugo n'amabanga y'akazi, Alice Ndikubwayo avuga ko ico kitabo bicitwazo. Abakenyezi benshi barashoboye. Ico ntico bicitwazo kuko caravuzwe ko cane, ariko tugiye gusubira kwigisha cane abakenyezi bamenye yuko ari intahara mu buzima bw'igihugu, bashobore kumenya neza yuko bashobora kubangikanya amabanga y'urugo n'amabanga y'akazi. Ico cigwa cakozwe ku bimenyesha makuru 18 kaba cerekanye ko abakenyezi baserukiwe ku bice 28.5 kwijana. Ngo nta tegeko ririho ryanditse rivuga ko umusore ari we ategerezwa gukwa. Ivyo bivugwa na Adolphe Ntibasharira uwo mukurambere, akavuga ko kari gakwiye kwitwa agashimwe kuko umuntu aba yararezwe. Tumukurikira. Mu bisanzwe kera baravuga inkwano, no kuvuga umuhungu yarikokora, abavyeyi biwe bakikokora, bagaheza bakazana ibintu bajanye iwawe umukobwa kugira ngo bamuhe uwo mukobwa ngo yakoze, baramureze, yarakuze, yaragize gute. Mugabo umukobwa harashitse intwaro havuga ati ubu ivyo vy'inkwano biravuyeho. N'uwareze umuhungu yarareze, uwareze umukobwa yarareze, bose bakeneye kubaka urugo rwabo. Rero hari baragira ati uwareze nk'uwo mukobwa kuko umukobwa niwe acagenda iwabo w'umuhungu, hari hakenewe ibintu, hari hakenewe agashimwe ko gushimira abavyeyi bareze, cyane cyane agashimwe kavuye ku mutima, ijambo abavyeyi baba bavuganye kugira bubakira abana babo. Ivyo vyari kera, hanyuma birabandanya. N'ubu rero urumva agashimwe niko twovuga cyane cyane kuruta uko twovuga inkwano, kuko inkwano mu mategeko ubu ntayivugwa mu mategeko. Agashimwe k'abavyeyi niho kagira, kandi nono n'umuvyeyi tubiravye neza, n'umuvyeyi yavyaye umuhungu arakwiye gushimirwa kuko nabo nyene umuhungu arinza abwira umuvyeyi ati ndagusavye uje kunsabira hariya narashimye umwana wo kwa naka. Uwo muhungu urumva ko afise indero, nawe nyene akwiye agashimwe. Ubusuma bw'amaretroviseur y'imodoka bwabaye ndanse mu gisagara ca Bujumbura. Ivyo bikaba biteye impungenge abasanzwe batunze ingendeshwa. Pierre Craveur ruca mu vyuma. Gutungira imodoka mu gisagara ca Bujumbura ubu ni nko kuragira inka yona aho umwungere wayo adakubita urugohe. Impamvu ya vyose akaba ari ubusuma bw'imonogoje bw'ivyuma vy'amamodoka, cane cane ivyo bita amaretroviseur. Ivyo vyuma bisanzwe binoroshe gukura ku modoka, bikaba bikarigwa cyane kwibwa mw'iyi minsi nkuko vyemezwa n'abanyene amayo mamodoka. Bakavuga ko atawo bacubahuka gusiga imodoka yiwe ariho hose udafise uyimucungiye, cane cane mu bibanza bihuriramo abantu benshi. Aho tuvuga nko kubuza hasanzwe hari amabiro abantu benshi bakenera, imbere yaho bivunira inyota n'inzara, imbere y'amazu y'imanza, ku bibuga vy'umupira n'ahandi. Amakuru dukuramo bene gihugu batunze ingendeshwa akavuga ko bashobora no kuba hariho abasigaye babikora nk'amayeri rudandazwa, aho bayikwiba kugira uja kurondera iyindi maze bikunde basohora izo baranguye canke izibwa ahandi
zigashorwa aho basanzwe badandariza ku masoko yabo ya magendu canke mu kinyegero. Naho duciye turangiriza amakuru yacu, reka ndabashimire mwebwe mwese mwariko muradukurikirana. Shimire baganzi banje badufashije gutokanya ano makuru kugira abashikire atankomanzi. Shimire niwe yahagarikiye ari we Jules Verne Nakimana, eka sino kubakira abari mu buhinga bw'ivyuma ari we Jules Boris Ingabire hamwe na Nduwimana Claude. Mugire aho mubahwe mubandanye mukurikirana ibiganiro vya BTV Burundi. Imana ibahezagire, murakoze.